Akimumpizi inimero nasanze yanditse ko Dani ndavuga ati Dani ni wewe Wetu arambwira ati burya jewe Wetu ni histoire ndende cyane ni ngoma kuzobanza tukicana kugira ngo tuyiganire mbega wabwira ngo uvuge ibyo bya Wetu byande byagenze gute kugira ngo Charite muvavanure n'ubucuti muri mufitaniye. Video isohotse 2016 niyo video yanjoheye cyane, niyo video yatumye uwumenya jewe nka Dani umuntu akina filme ndabisubiyemo, umuntu akina filme akina na comedy niyo yatumye yamenya jewe nka Dani na izina Wetu byatumye ngeraho ngeze, byatumye Charite ageraho yarageze, sivyo? Nimba je namenyekanye nka Wetu, Charite yaramenyekanye kujye zina giwiwe yarafise muri iyo cinema ya Wetu, muri iyo comedy ya Wetu, niyo byatumye ashikaho yarageze icyo gihe. Charite yakinye hore sinzi ko mubona gitero kungene urya filme ya Yesu, urya yakinye kubwira story ya Yesu ngene byari bimeze, gitero ngene yarameze, niyo role Charite yarafise muri iyo filme ya Wetu. Ujya ari imbere jewe ndi Wetu originale. Charite nkamuhuza na wewe umunsi Charite atonyishura yuko yoshora guhora naje tugakora iganiro, nivuza ko umunsi nawe uzobuhari. Ico sabagiye kwanza icyaho kibari cyaho, kandi ubu abantu benshi baca baba confused mu mitwe yabo. Ico nkene kwanza nuko aza imbere y'abantu akababwira ukuri, namara kubabwira ukuri akasubiza izina ryanje na project yo gukira swa bwa ni Wetu akabihagarika. Karibu bakunzi biratiro magazine, murameze neza? Ndabona ko mumeze neza cyane muri rwa rukurikirane rw'impano zitandukanye. Ndababwiye ko nzokomeza ndabazana abantu bafite impano, bafite ibintu bafise byo kurata, babuze naho babicisha. Uno munsi rero sinza kuvuga menshi kuko ubushize ari gano twari twigeze gukora twakoranye na Surambaye. Voilà, hoye na Surambaye turavuganye tuvugana ku bintu bya Wetu Surambaye yaciye aduha nimero za Wetu originale. Rero je akimumpizi inimero nasanze yanditse ko Dani ndavuga ati Dani ni wewe Wetu arambwira ati burya jewe Wetu ni histoire ndende cyane ni ngoma kuzobanza tukicana kugira ngo tuyiganire. Je ndavuga nti sinomurondera ngo duhurire ku ahandi hantu, cyana mutumira muri bino biro byacu kugira ngo aze atuganirize ndetse atubwire iyo histoire ifuza ko tuyagira. Reka rero ndamuramutse Dani, karibu cyane. Amahoro, murakoze cyane. Urameze neza? Niko ndashimye uko biri kose. Karibu cyane ngani kwiratiro magazine ramutsa ariko badukwikena hari aye ubabwire Dani wari we. Ndabaramukije abakunzi ba iratiro magazine, ni jewe Dani muramwumva Wetu original. Mbega uvuze ngo Wetu original, jewe icyo kintu cya Wetu original ndashaka kuko tugikuramo ntigize gusura kugaruka mu bigano turakora ngo Wetu original. Ndakeneye rero tukwite Wetu. Okay, kugira rero ndakwite Wetu jewe ubanza kumbwira neza kugira ngo jewe Wetu nzi. Mbega ngiye numva akantu ya Charite yavuze ngo hari akantu yakoze ari Gitega yagiye kuraba mu Nyare, acambwira ngo uyu munsi ndari wawe. Sinzi ko akantu kibuka. Rero ujya mu hari akantu yakoze ndavuga ati uwo muntu arankuyeho kabisa. Mbega wabwira ngo uvuge ibyo bya Wetu byande byagenze gute kugira ngo Charite muvavanure n'ubucuti muri mufitaniyeho nyakuntunga, kuko Surambaye yabitubwiye aratubwira ubucuti bwa mufitaniye mugabo ko mu nyuma byavuye bihera. Rero ntawe ndakeneye udusubize muri iyo mood. Okay, murakoze cyane. Hari ijambo uvuze ngo Wetu akajambo yavuze abwira Munyari ngo no musindari wawe. Ese nanje video yanje yanakoze ndi Wetu nakoze 2016, mugabo nibisigura ko tara yanje yavuze 2016. Je natangiye gukunda ibintu by'amafilme niga mu mwaka wa 5, ndarondera hano garagariza ukungene niyumva ndabibura. Ngeze mu mwaka wa 8 niho nahora n'umutipe yitwa Nizigimana Vena, twaricarana mu ishuri
maze kumva ko yaba yari akora ibintu byo gukina amafilme byo gukina amakarashika yaragezweho kijya gihe bongo movie yari hejuru nkamwinginga mutugeze muri talibe nkamubwira bro basi nyigisha bakina gute akanyigisha amayisi ya mwamwe isi ya mbere yatanguye kunyigisha ni isi yo kurira kujya umuntu ashobora kurira mugabo atakubiswe agakorora amusotse ubu rero ushatse kumbwira ko ushobora kurira utakubiswe ngaha nyene bo sinashobora kurira imbere y'abafanzi bacavuga ati kira kigabo kigira kingana ariko tivyo mugabo turi mu kazi turashobora kubikora hama Charite twahuriye ku ishuri nari niga mu 8 turigana mu 9 hama c'était 2016 turaja ku navuye kuri twiga kuri lycée municipal Kanyosha je ndava kuri lycée municipal Kanyosha ndaja kuri lycée Dilac nabaja kuri lycée Dilac turahurira n'undi mutipe yitwa Jafet nyakwigendera umutipe nakunda cyane twarakorana tugakorana neza bimeze neza support ya mbere kugira dukore video ya mbere hari kuri Kermesse lycée Dilac lycée Dilac ni ishuri nkunda cyane kuko riha abanyeshuri kugaragaza impano zabo twimije Kermesse hariho amahera yasohoka ku maklub amwe mafise impano zitandukanye kugira bitegure bakore ivyo bazogaragaza kuri ku munsi mukuru hama nyakubahwa directeur Aloise turamwiga tumubwira twebwe twasanze hari club ya comedy turayinjiramo cyo mu bayitwara cyo turagera turamusaba directeur nyakubahwa directeur turafise ikintu twateguye dushaka kugaragaza impano zacu muduha kanya natwe tugaragaze nyakubahwa directeur ku mahera batanga ku mafre baha maklub yani maklub yose acara twongererako amafaranga atongeka amafaranga turaraba ibintu dukokora nka comedy twogira hari haragiye indirimbo za Maria Rosa iki cyo dukora video ya mbere indoro Fizo yakoranye nande na Charina Nina iyo video twarayikoze video irasirikira irakundwa cyo dukoranya video ya Wetu bavuga no ikindi kintu twakora cyatira abantu n'icyayi ndavuga ati reka dukore twihafera kuri rya histoire ujya muntu yakinye atubwira histoire ya Yesu dukore muri style nibaza ko ikintu gisheshe cyo bakivutse mu Burundi wacu kweka ariho tukuba tubona wakinya Yesu w'umuzungu twose tukina tufise Yesu w'umunyafrika byo babiryoshe abagenzi baravyemera cyo turabati dukore kuri CGR sije twakoreye ku kintu bita imbago kubaga turakora video irasohoka video isohotse 2016 niyo video yanyoheye cyane niyo video yatumye uwumenya jewe nka Dani umuntu akina filme ndabisubiyemo umuntu akina filme akina na comedy niyo yatumye yamenya nasura mbaya umumva aclaiminga ngo ngaruke muri game aclaiminga shati yaranyivye yamenye kubera nakoze iyo video abantu bose twaramenye mu rwego rwo gukina amafilme bamenye kubera iyo video ya Wetu hama turayikora video irasirikira hama tumaze kuva ku ishure umwe yamva atajya mu buzima busanzwe ni mu buzima busanzwe Charite n'umuvandimwe wanje ndamukunda cyane kandi naco dupfa mugabo ikintu kiriko kiraba uno munsi nuko yafashe project yanje akayitirira bigatuma menga hagomba kubaho umuntu by'ugwaho sinzi uko ngena bifata byese ntabwo ngo ndamufitiye gucyo nkeneye gusa nkasubiza izina ryanje ataresubize gute 2019 vers 2020 twashwe turahura ko twari batatu twari dufite iyo project yo gukora video zitandukanye afise idea yiwe ja idea nari mpagaze ko yari yo kuba Wetu hama turavugana ati tubandanye video ya Wetu mu video zose twakoze yaduhaye hit ni ya video ya Wetu vuga tuyikore tuvuga ati okay tukadusubire tuyikore na FC handi nayo sanzwe nkorera bisanzwe nyene n'izindi occupation za home byarashitiye mu ndagwara biratuma ntabwo nashobora kubandanya gukora project yanje vuga tukiya tuyikore rero tuyikore hari mu kwezi kwa gatanu hari hegereje amatora aho musinya kwitendera Jafet ya 2020 umutipe Jafet apfuye umva twari tugize uruhombo rukomeye cyane kandi abasaba ko dufate akanya gato bose tumwiruke samurakoze hama umuhisa amaze gupfa Jafet ncambona video ya mbere agiye ku mugaragaro ni ya kabiri ni ya gatatu jewe nta Dani na crazy na Wetu byatumye ngera aho ngeze byatumye Charite agera aho yarageze sivyo nimba je namenyekanye nka Wetu Charite yaramenyekanye kujye zina giwiwe yarafise muri iyo cinema ya Wetu muri iyo comedy ya Wetu niyo byatumye ashika aho yarageze ico gihe ayavuga ati rero reka je nkore nanje nite Wetu acaraza kina Wetu cyamvuga ati nari umuntu ko je yaje nari nizi ko ndi Wetu ko yise Wetu bimeze gute avuga ati gusimba kugira usimbe neza fo kusubira inyuma gato kugira umanze witaze
bashobora kuba duca mwibaza iki kibazo mvuga ati none kubera iki utasubiye utacyumubwira ati hagarika canke nawe ubandanye ukora kugira ugaruke umubuze gukora sire gushoboka abajenshi nkora ngo nyene sinenzi target yiwe afise sinenzi cyo gufata mugabo nagibuke ofira ameze agenda abone intumbera afise no kugira afate Dani bari bazi nka Wetu afudika ave mu mitwe y'abantu. Iyo ni histoire ndende gusa jewe Surambaya yarampaye ifoto mwiganiro twakoze yari ifoto twashizemwo ifoto yari video nabona umengane ni screenshot y'ifoto y'ivideo yari ahantu uri imbere inyuma yiwawe hariho Charite mbega iyo video kumenga yari iyo imbago canke yari indi video mariko murakora ico gihe. Urakoze cyane kubaza ico kibazo. Iyo video wabonye foto wabonye ndi imbere Charite ari inyuma yanje iyo video nyene y'imbago Charite yakinye hore sinzi ko mubona gitero kungene urya filme ya Yesu bijya kinye yatubwira story ya Yesu ngene byari bimeze gitero ngene yari ameze niyo rore Charite yari afise muri iyo filme ya Wetu ujya ari imbere jewe ndi Wetu originale jewe natanguje project nje Charite nawe yari nyuma donc yari ameze nk'umuntu yafashwe n'amashetani avuga ati nibuze kuri affichage nibuze ntamye muri preo ibintu nyivyo preo na hano kuri Sedirake dukorera abantu zeye ama interrogation kugira muri classe bivite abantu z'amatwishere rero ngibuze kuri affichage ndamubwira ati humura abantu twakumara humura ubivu no musi zo mu wa mbere mu kubaga ibintu nk'ivyo rero Destina aho kungene yote azaga afata izina ryanje akiyitirira bien mbwa abantu twibagira n'ingoga sinibaza abajournaliste ko mubona umuntu yarakoze yakoze video yiwe yaraciye ku mbuga nkoranyambaga nubwo muvuga ko muzikurikirana hama mukaca mubona undi muntu aze ya project nyene mukaca namwe mu supportinga mutamaje eske nyene iyi project original ari hehe bo ico naco kucishura mu nzira zibiri inzira ya mbere nuko jewe Charite nkimubona kuko bwa mbere yari muri crew muri ya crew mwarimwo Charite yararimo jewe nabonye video ya mbere ndayikurikirana video ya kabiri ndayikurikirana mugabo kubera ko kijya gihe video ndakwa kijya gihe narayibonye ndavuga nti kubera ko ntari bwamenye abamambre mu mambre umwe wese ari muri ya crew yanyu sine bwamenye ati afite izina giwe niri afite izina giwe niri ngo ndetse mpave menya nti harimo wavuyemo nagiye kubitahura buke maze kubona nyakwigendera Jafeta amaze kugenda naciye ndonga mbora ati ini ya image rero nifuza gutahura ho abari bagize ijya crew bose ni bande ninde nande mugabo maze kubona video Surambaya abaje gukora bwa mbere ndavuga nti ifuko bano ndabarondera kugira ngo menye ukuri aho kuri rero jewe nka jewe abako yadukwikira kwiratiro magazine n'abantu baba bakeneye kumenya ukuri nyako ego je rero nkeneye kumenya ese Charite ndazi ko Charite ikigano cha Surambaya shoko yaranakibonye amaze kukibona nta reaction cyangwa wewe ko umva mu nabana mu gisho ntacigeza akubwira kuri ico gihe bon kugira reaction tegeza kugira reaction ategeza kugira ni imwe wewe kubyiwe je ariko arambwira aricisha bugufi kavuga ati frere turabavandimwe no kurabona intambwe maze gushikako ndagusabye ntusubize inyuma maybe mugabageze ku bandi bantu mu twa dukora navuga ati je narubatse izina naho yogira guti izina ryanje ntashobora kugisubiza none ndibaza gute kubera ko izina ntashobora kugisubiza sibyo nisubize izina ni gwanje ahubwo nareke kuyitirira izina ni gwanje ndeke kuyitirira ndabona umenga bizoba byiza kugira ngo bije mu muco ko twebwe abamenyesha makuru ntabwo tuba tugiyeje gusambura ahubwo nabantu bo kubaka kugira ngo ibintu tubisubize mu buryo shindi tubyerekeze inzira nziza ndivuze yuko Charite ino interview naza kuyibona cyangwa niyo hogira uni muntu amubwira Charite ndivuze yuko aza tukabona nkamuganiza nawe kugira ngo nawe atubwire ibyo bintu ushobora kubikora avuga kuko mu Kirundi bavuga ngo ururimi rw'umwe rukamwa yera washaka kuvuza ibi ariko Charite nawe yoza ngaha akavuga ibyiwe nkuko Surambaya nawe yavuze ibi rero nifuza yuko twohura twese Charite nkamuhuza nawe we umunsi Charite atonyishura yuko yoshora guhora n'icyo tugakora ikiganiro nifuza ko uwo munsi nawe uzoba uhari kugira ngo tugerageze kugira ngo twerekane yuko ubucuti cyangwa crew ashobora kuba we muri projet yari afise cyangwa mu mutwe hari ibindi bintu yari afise bijya bitandukanye nuko wabyiyumviye
ibyo nabyo sibyo twe twifuza ko twobomora abo twifuza ko kubahuza. None inyuma y'ivyo abakunzi biratiro magazine tuba dufise byinshi tuba tuko twifuza kumenya. None nk'ubu wewe uri he umuntu yo kwifuza kuko Wetu turamuzi ari muri management none wewe wo muntu yo kwifuza no kuri YouTube ugiye kwandika ngo Wetu comedy tubibona. None wewe nawe bimeze gute? Urakoze kumba ico kibazo. Gushika uno musi turetse kuvyo imyaka imisi heze iki tuvuge guhera uno musi wonkeneye azondarindirira muri Star 7 TV, Star 7 team ego ushobora kundondera ukandonka ico ku Star 7. Bora iyo ni nkuru nziza cyendetse naje ntarinzi ko Star 7 ndayizi cyane gusa sinari bwatangura kuraba yuko wowe ningukenera cyangwa nkifuza nzo gusangaho ico ni kimwe mu kindi. Ne nka wewe icyo usaba Charite umusaba gusa gusubiza izina ryiwe gusa cyangwa wikindi kintu umusaba kirenze kugusubiza izina ryiwe nta kindi. Ikintu cya mbere Charite ndamusaba ntiyumvire birebire ngo nuko nkundamuzanyeko oya je ntabwo nkongira mu buzima kandi je gushabura ni buzima sinshabura mugabo icyo nsaba giye kwanza icyawe kiba ari icyawe kandi ubu abantu benshi baca baba confused mu mitwe yabo. Icyo nkene kwanza nuko aza imbere y'abantu akababwira ukuri hama namara kubabwira ukuri akasubiza izina ryanje na project yo gukira swa bwa ni Wetu akabihagarika. Hama niya bihagarika arabi ibindi bintu ashobora gukora cyangwa niya bishaka ko dukorana abandanye post yiwe irahari azuzakore hama tubandanye. Guys ibyo benga Wetu bizomufata umwanya muremure cyane kuko Wetu ashobora kuba Charite genda muzi arazukina guys arazukina ko jewe utu video twose maze kubona ijwi giwe ryonyene rishobora kuba rifise ukundi kuntu rimeze rero ashaka kwiyunga na bamwe bwe mugasura gukora nkuko mwari crew bikaba byiza cyane. Sasa rero Dani abari kwa dukuyana ku Yatiro magazine iki kiganiro kizoba kiryoshe bugingo tuzo muri commentaire nawe na Charite azohava yandika muri commentaire mugabo nibaza ko naje kwandika muri commentaire tuzomwishura nkuko tumukeneye uko nawe aza muri Yatiro magazine nawe akabishikiriza nk'ivyo nkuko bivuze. Ndakenera ubwire akajambo kanyuma ariko badukurikirana ku Yatiro magazine niba bogira subscribe kuri channel ya Star 7 ndetse no ku Yatiro magazine. Okay, ivyo nosaba abakozi ba Yatiro magazine nuko cyambere no babwira no gukora partage, subscribe na commentaire na like ibintu bayibagire. Hama na Star 7 nayo nyene ntibagira gushirako subscribe, comment na share. Hama turabakunda cyane jewe nka Wetu nagarutse abafanzi banje mumva amahoro ndahari kubwanyu. Guys yavuze byose kugira subscribe kuri channel zibiri ya mbere ni Star 7 hama muce muza no ku Yatiro magazine hama tubwige natwe muri urwo rukwikene rw'abantu bafise impano cyangwa bafise ibintu byo kurata tuzokomeza tubazanira abajene nk'aba aye umujene feza attention umujene jewe namwumvise afise yini impano kandi afise ahantu yifuza ngo ejo cyangwa hiyeje gushika mugabo abifashijwemo namwe gukuma dukwikirana rero cyane turabashimiye cyane kubona mwadukwikiranye iganiro nibaza yuko kiza kubahimbara cyane kuri micro ya Radio Clovis nyene kamama ni yari espoir ciao